Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro Yaga Muganga gisanzwe gitaranishwa na Jewe Jean Irambona mu ntumbero yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Mbega burya ko umuntu adashobora kubaho atajya canke atanywa ibinyobwa, umuntu none mbega yopfa kurya amasaha ayariyo yose? Mbega ubushakashatsi bubivuga kwiki ibijanye n'ingene umuntu akwiye guprograma, akwiye gushiraho novuga ngo imyanya, kugabagura imyanya akwiye gufungurako? Ibi bintu ni nkenerwa kandi birahambaye, kubera yuko iyo bikozwe nabi n'amagara yacu ntaba meza kandi n'umubiri wacu nawo ntiworoherwa. Umushishito wacu n'ibihimba bigira gutunganya ingene ihoka ry'ibifungurwa rigenda. Abace mu mashuri byane tuvuga ngo ni appareil digestif ntibiheza ngo vyoroherwe. Rero hari igihe byoshika nawe ukabone mu bantu icuye cyose uturitsa, icuye cyose urarya, uri byokeje, uri bitetse, uri bigizene, kandi umwanya uwari wo wose ugasanga novuga ngo wewe nta mwanya ufise wo gufungura. Ariko burya kugira ngo umuntu agire amagara meza yogerageza canke akwiye kubaho novuga ngo adafungura uko ariko kose, adapfa kurya amasaha yariyo yose, adapfa kurya novuga ngo hovyo unyemerere mvuge gutyo, ariko agakora ibintu ku rutonde, kubera yuko amagara yacu, umubiri wacu ntabwo ari imashini. Ikimashini nico ngira ngo kumbure we wagehaye igitoro mugana naco nyene harabaho entretien, murabizi ko habaho contrôle technique, ariko mugabo reka mvuge kumbure ngira ngo nkorofani canke se naho yoba ni mashini, nivyo kumbure umwanya wari wose woshakira, haba mwijoro haba ku murango, ushika ushira mu kontake hanyuma ugaca watsa ugaca ukoresha uko wigombiye. Umubiri rero suko bimeze. Bakunzi bakino kiganiro Yaga Muganga, muri kino kiganiro rero twagomba kubabwira novuga ngo ibiringo bikuru bishika kuri 3 canke 4 mbere warashaka umuntu akwiye kugaburamwo imyanya yo gufungura. Umuntu akwiye gufungura novuga ngo mu biringo bigabuwe mu migwi, novuga nka canke mu bihe nk'ibiringo nyene munyemerere navyo nyico kimwe, ibiringo canke ibihe 4. None mbega umuntu yogabura gute imyanya yo gufungurako? Mbega mu gatondo hoho yofungura iki? Mbega saa sita yofungura iki? Mbega mijoro yofungura iki? Mbega ibintu nyene nk'ivyo. Muri make no muri menshi bivugwa yuko umuntu muri rusange igihe cose yumva ko afise inzara, isaha yariyo yose yumvitiye ko inzara ariyo saha cyangwa se arico gihe akwiye kugira akwiye gufungura. Mugabo kandi uko gufungura kwiwe agafungura yiyumviriza. Murazi bavuga ngo muribuka kwigerera. Umuntu agafungura yumviriza aho igisa ciwe kigeze, no kuvuga ibihuye n'ivyo novuga ngo munda hiwe hagize hakera. Hari igihe usanga umuntu kumbure kubera yuko aho hantu bagiye babazimanye kandi akabona umengo ntiyogenda atariye, wewe yari yumva ko haze kuko yamaze gufungura iyo yavuye, mugabo kubera yuko babahaye ibindi agaca n'umengo ari oblige kurya, kandi ugatusanga ariye naho ariye wanashaka nk'utigeze ajya, kubera ko bavuga ngo uwariye ni wajya. Ivyo navyo nyene rero muri ico gihe haba habayeho gufungura umuntu yiyumviriza, yumviriza novuga ngo igisa ciwe mu nda hiwe uko hameze, uko novuga ngo hariko haramubwira yuko atabindi bikenewe. Nizera yuko aho hose biriko birumvikana. Rero kandi kine naco kugira ngo umuntu afungure kandi ibyo afunguye bimugirira ikimazi, uko umuntu afungura kugira ngo abeho neza, agire amagara meza. Ntafungura kugira ngo gusa nyene apikire yuzuza inda. Umuntu ntajya kugira ngo gusa mu nda hage, umuntu ajya kugira ngo ibyo ariye bimugwe neza, bimutembe neza, hanyuma bimufashe kugira amagara meza. Kubw'iyo mpamvu rero bisaba ko umuntu agabura imyanya yo gufungura. Muri rusange
ubushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu na cyane mu bijanye no gufungura mu bijanye na nutrition berekana yuko umuntu akwiye gufungura bya bine bavuga ngo ni icayi cyo mu gatondo, abari nabo ngo ni igikoma kumbura aho hakurya, amazina yose umuntu yovyita novuga ngo bya bindi umuntu afungura mu gatondo twita ngo ni icayi, abandi tukavyita ngo n'umushusho bivanye n'umwe wese aho yakuriye, ngo umuntu zijya mfungurwa anwa bababe afungura canke bijya yihereza mu gatondo inyuma yo kuvyuka, ngo akwiye kuvyihereza hagati ya saa moya na saa tatu zo mu gitondo. No kuvuga kandi aha tuvuze gutyaye umuntu niyo ashobora kumengo ni cageze uko ari mpaka saa moya na saa tatu oyaye, kubera umuntu bivana n'amasaha vyukirako. Ahubwo rero muri rusange umuntu akwiye gufata yuko ngo iyo petit déjeuner ico cayi cyo mu gatondo, izo mfungurwa zo mu gatondo, uyo mushusho wo mu gatondo, uko gufungura no bwa bivyaraye, ariko mugabo si mpaka bivyaraye navyo babitaraye, indya zo mu gatondo ntizikwiye gusubirizwa, ntizikwiye gukurwaho ngo niko ngo bitaraye, urashobora kubirondera hanyuma ukavyihereza. Rero umuntu ngo aca afungura amasaha 2 inyuma yo kuvyuka, ukwiye kwiyaranja, ukwiye kugerageza ku buryo muri ayo masaha 2 inyuma yo kuvyuka ugirane ufata ibyo byo mu gatondo, wagira ubuntu kabironka, kubera yuko murabizi ari gihe bishika bikabura bivanye n'amikoro, bivanye n'ubuzima ngene bwifashe, nyine ugasanga ntibikunda. Mugabo kubo bikunda kuba bironka imfungurwa zo mu gatondo, icayi cyo mu gatondo, umushusho wo mu gatondo, igikoma kumbure ntumbaze ubuyi bwo mu gatondo, umuntu ngo akwiye kubufata ngo muri kijya kiringo, muri ujya mwanya, muri jya intervalle igizwe n'amasaha 2 inyuma yo kuvyuka. Wavyutse sizeye rero urumva yuko akwiye kugera saa 2 wamaze kugira yane gufata ibyo mu gatondo. Ko kubera iki ibi iyo umuntu afungura mu gatondo birafasha kwekilibra la glycemie, birafasha gutuma umubiri ugumana urugero rw'isukari rwiza mu mubiri. Mu mubiri hacu harakenera isukari, kugira ngo rero mu mubiri hacu hagumane isukari iri ku rugero rwiza, riri bien équilibré, biba bisaba yuko muri aya masaha 2 inyuma yo kuvyuka umuntu afata ivyo mu gatondo, icayi, umushusho n'ibindi kumbura umuntu yogira nte yokwita yandi mazina bivanye n'ahaherereye. Hanyuma ikindi kiringo kigira kabiri, uwundi mwanya ugira kabiri umuntu akwiye gufunguramwo, ndiko ndavuga ya myanya mikuru 4 umuntu afunguramwo. Umwanya ugira kabiri ni umwanya w'imfungurwa zijya novuga ngo ni imfungurwa zo ku murango, aho naho ngo hakwiye kuba hagati ya saa 6 na saa 7 z'umurango. Hari gihe bivanye kumbure n'abatetse, bivanye n'umwanya babaye mu canke muto, ugasanga umuntu byagoranye kugira ngo aronke umwanya wo gufungura, ugasanga yacerewe, ugasanga umuntu yagiye kurya saa 9 saa 8 zirenga, ugasanga rero amasaha arahindagurika. Indya zo ku murango nazo ngo zikwiye gufungurwa kuribwa muri ayo masaha ya saa 6 na saa 7 umuntu akaba ari hafungura ibyo ku murango. Kubera iki? Kubera yuko ubushakashatsi bwerekana yuko ari wo mwanya ngo mwiza wo gufungurira ko izo mfungurwa zo ku murango, no cyane cyane kubera yuko ico bita metabolisme, ingene imfungurwa zihoka mu mubiri, ingene novuga ngo ibyo umuntu yariye binyengetera mu maserire, mu duce ndemangingo tugize umubiri wacu. Ayo masaha ngo niho iyo metabolisme iba iri active. Urumva yuko nico gihe novuga ngo umubiri uba witeguye neza kwakira ibyo umuntu afunguye, hanyuma ukabikoresha ico bigenewe cyangwa se byagenewe mu mubiri. Hanyuma ikindi kintu gishobora gutuma aya masaha ariyo masaha meza yo gufungura ifungurwa zo ku murango, ngo nuko nico bita ngo sensibilité à l'insuline iba iri optimale ngaho hantu cyane se muri uwo mwanya, muri ayo masaha. Insuline nayo ni novuga ngo umusemburo canke hormone ijejwe gufasha kwekilibra ntuzeye ibijanye na glycemie, ibijanye n'isukari mu mubiri. Murabizi abagwara ama diabete babatera ama insuline kugira ngo
iyo insuline imanure isukari yabaye nyinshi mu mubiri. Rero ngo muri ano masaha burya ngo ya insuline umubiri ukoresha vuga ngo wa musemburo witwa insuline canke ya nkabura mubiri yitwa insuline umubiri usanzwe wihingurira, muri uwo mwanya ngo niho ibimeze neza. Rero murumva yuko iyo umuntu afunguye muri ico gihe cyangwa muri uwo mwanya, iyo insuline ibasha gushira ku rugero rwiza isukari umubiri ukeneye. Ibyo wariye birimo isukari, insuline yawe naturelle yo mu mubiri ikabishira ku rugero rwiza kugira ngo ntuhave usanga umubiri wakiriye isukari irenze iyikenewe. Hanyuma ubundi mwanya ugira gatatu nawo ni umwanya novuga ngo umuntu ashobora gucishamo ngo mu masaa 9 saa 10, hanyuma akagira ikintu yihereza gisanzwe. Hari nk'abafatana novuga ngo ni dessert, ivyamwa, ibiki, cyangwa se akagira akantu kandi afunguye, akaba yofungura ivoka, akaba yofungura umubi, akaba yofungura ikintu kanaka, mugabo novuga ngo kititwa yuko ari ikiringo cyo gufungura nyezina, kititwa yuko ari igihe cyo kugenda muri restaurant. Oya, ikintu kanaka gisanzwe kibayabaye kiremurutse, hanyuma ngo kugira ngo bitume ngo umuntu ataza gushika muri ya masaha yo gufungura novuga ngo ashonje cane mbere, ahubwo ngo kugira ngo ako kantu cyangwa se ico kintu umuntu afunguye ayo masaha ya saa 9 saa 10 ngo kimufashe kugira novuga ngo inguvu, kimufashe kurinda novuga ngo fatigue, kubera yuko urabona umuntu bavuga ngo amazi yazindutse abageze kure, umuntu ahereye mu gatondo ko urumva araruha aragirane. Hanyuma rero ngo kijya kintu umuntu afunguye zo saa 9 saa 10 gituma agira izindi nguvu nshasha zo gushishikara kugira amagara meza no kugira ngo bikunde ashobore kubandanya akazi agasozere neza, hanyuma kandi ahava ashika muri ya masaha yo gufungura rero nyezina ku mugoroba muri ca kiringo ca nyuma atashonje cane. Hanyuma rero ku mugoroba canke mw'ijoro mbega naho umuntu yofungura sangapi, yofungura ryari? Ahayi umuntu akwiye kumenya yuko mw'ijoro umuntu akwiye gufungura hagati y'isaha 2 n'isaha 3 z'ijoro. Haba mugabo kare naho nyene, kubera yuko umuntu aba ahava asinzira, aba ahava aryama, kandi kubera yuko mw'ijoro novuga ngo ibijanye novuga ngo na digestion ntibiba biri novuga ngo ku rugero rwiza, bivanye nuko nyene umuntu aba ahava aryama. Ya metabolisme twavuga irikwega, kwa kuntu umubiri wakira ibyo umuntu yafunguye ukabikoresha ukagira bikinjira mu maserire mu bihimba byacu bitandukanye by'umubiri. Mw'ijoro burya ngo biragabanuka. Burya rero mw'ijoro abantu bajya cane bagakwikira bakuzuza, umubiri ntiworoherwa kuvyikorako no kubikoresha, kubera yuko iyo metabolisme iraralentisa muri ico gihe cyo mw'ijoro. Muri ico gihe rero umuntu afacilite iyo digestion, nukuvuga igihoka ry'ibifungurwa, bisaba yuko afungura ngo utuntu turemurutse, ibintu byoroshe, ibintu bitagorana muri estoma, ibintu bidasaba kumara umwanya muremure. Murumva yuko ari nkenerwa yuko umuntu amenya yuko ayo masaha adakwiye gupfa gufungura ivyo byose, kandi adakwiye kurya ngo apikire kandi ibintu bigoye biteba muri estoma. Nuko rero bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, nizera yuko muri kino kiganiro mumaze kumva ibitari bike mu bijanye n'ingene umuntu akwiye gufungura neza kugira ngo ibyo afunguye bimufashe kugira amagara meza. Ibyo rero nivyo biringo bine, niyo myanya ine mikuru umuntu akwiye kugaburamwo ibijanye no gufungura kugira ngo bikunde ibyo afunguye bimugirire bimuhe kugira amagara meza, bituma umuntu agira amagara meza. Icakana twosozerera ko ni kijanye novuga ngo na rythme ingene umuntu akwiye gufungura. Rythme umuntu akwiye gufungura ko nuko umuntu akwiye ngo gufungura ku masaha novuga ngo adahindagurika, umuntu ntahindagure imyanya afungurirako, kugira ngo estoma yawe n'ibihimba by'umubiri bitandukanye byawe bimenyere ikiringo ufungurirako ibi n'ikiringo ufungurirako bijya, hanyuma umubiri ntujuragirike. Kubera muze murabe neza, iyo umaze iminsi ubyuka iminsi yose sizere,
ico gihe haragerageye sizere zigeze itore gatarihera ukamengo ni réveil ku bantu bahora bavyuka mw'ijoro gusenga ya masaha ya saa 9 mw'ijoro canke ayandi masaha ko muri bitandukanye nanje ayo masaha ndavuga ko ndayazi no kuvuga iyo saha igeze jewe nta nesaha nari bwatunga nta na telefone nari ntunze no kuvuga iyo saha igeze na cambyuka kandi nkasanga nyine asha iyo réveil ntiyihenda. None rero bivyumvikana yuko umuntu akwiye kumenyera gufungura ku masaha adahindagurika. Ntivyoroha bivanye n'akazi, bivanye no guteka, kwa babitebeje bageze, ariko umuntu agerageze. Murumva ko batatanze ngo umuntu utango wamari wawe ariko mugabo muri ya intervalle ya masaha. Rero mugerageze, tugerageze twempi twese gufungura ku myanya iri régulier itigera ihindagurika, tumenyere gufungura kuri ya masaha wa mwanya nyine, kuko ico gihe iyo hageze sinzi ko murabiraba uca wumva numva no kuvuga utumenya ko midi igeze. Kubera iki? Kubera yuko wamaze kumenya gufungura ya saha n'atantu ze woraba utangazwa n'ingene uca wumva umengo muri uwo mwanya urashonje. Kubera iki? Umubiri ucurekrama iyi mfungurwa. None rero akaryoshe ntigahora mwitama kuvuga menshi siko kuyamara. Nizera yuko mwumvise ibitari bike bijanye n'imyanya mikuru ine umuntu akwiye gufungura kugira ngo ashishikare amagara meza n'ingene umuntu akwiye kuvyifatamwo. Mwebwe rero mwakurikiranye kino kiganiro, mwakoze. Abashasha mufunde kuri abone cyangwa subscribe kugira ngo bikunde muzoze muraronka ama notification ababwira ko ibiganiro byacu bigiyeko. Ibisigaye navyo bijanye Imana iramana nari nteramanye namwe ndabike banuye ni aho ubutaha.